Shalom shalom, nongeye kubaha kaze muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Ubuheze nari navuze turiko turavuga ku bijanye no kuba hejuru y'ibibazo canke ibigeragezo duhura navyo. Nari namaze gutangura kwinjira ndiko ndavuga ku bijanye n'ikintu kimwe kidushoboza kuba hejuru y'ibigeragezo. Nkuko twabibonye usomye igitabo c'imigani 24:10 niho Bibiri tubwira ni wadendebukirwa ku munsi w'amagorwa inkomezi zawe zizoba zari nkeyi. Bira ntitubwira ko amagorwa azoba ari menshi. Oya, ni ikibazo c'inkomezi nke ziba ziri mu mwana w'umuntu. Nico gituma point ya mbere nariko ndavuga yari kubijanye no guhungira mu bwiza bw'Imana, no guhungira mu kunywana n'Imana. Aho niho hantu umuntu ashobora kuronka inkomezi. Naravuze akarorero kamwe witwa Stefano baba bariko bamutera amabuye bamumereye nabi cyane, ariko ntiyabaye ahantu asaba umuriro ngo Mana korora umuriro. Mwibuke ko intumwa zakoreshwa ibitangaza biteye ubwoba, ariko ntiyigeze asaba umuriro, ahubwo yashoboye kuba mu mutima wo kubaharira. Guharira abantu bariko bagutera amabuye si ikintu coroshe. Nkuko nawe ushobora kuba uriko urankurikira wakorewe ikintu kibi, hari abantu bagukoreye nabi mu buryo bucanke ubundi, yakwica wawe canke ikindi kanaka, ariko ahantu honyine ushobora kuronka imbabazi. Usanga abarundi bakunze kuvuga ngo rimwe n'ikigongwe, kabiri karazigwa, gatatu nibara. Donc umuntu ntumuharira kenshi, ariko ahantu honyine ushobora kwakira guharira ni igihe wahungiye muri presence y'Imana. Muri presence y'Imana niho ikwibutsa nawe ingene yaguhariye, kangahe yamirikira guharira, hama ikakumvisha, ikaguha umutima wayo wo gushobora guharira abandi. Rero uyu Stefano kubera yabonye ubwiza bw'Imana vyamushoboje gushobora guharira bari kwamuterana amabuye. Ugiye gusoma benshi mu bibazo dufise tendance yo kugomba gusenga bitubise kumbure, kandi hari ibintu Imana iba yazanye nyene kugira ngo wewe kubw'impamvu n'igikorwa cayo ifise kuri wewe. Ugiye gusoma urabona na Eliya aragera ahantu ariko ahigwa n'umwamikazi ahejeje kwica abavugishwa baba yari aramuhiga, hama Eliya agira ubwoba acagenda yisabira Imana gupfa. Imana ntiyigeze yishura iryo sengesho ry'intege nke ryo guhunga inzira Imana yateguye. Yamubwiye ngo Eliya vyukuje unywe kuko urugendo ari rurerure. Nagomba ndakubwire wewe uri kurankurikira, urugendo ruracari rurerure. Mu gishingo cyo kwicara usaba gupfa canke ni kuki yavyemeye widodomba, ukeneye ahubwo kubyuka ukajya ukanywa. Uko kujya uko kunywa mu buryo bw'imwemu n'iryo jambo ry'Imana, nayo masengesho, niyo presence y'Imana, guhimbaza Imana bisubira bikagusubizamwo inkomezi, ntusubire kuraba ibigukikuje n'ibibazo, ariko ukabandanya uja imbere. Rero Imana ntiyigeze imwishyura iryo sengesho ry'intege nke, yamubwiye vyukuje kandi unywe. Birica imbwira ngo acamara imisi 40 n'amajoro 40 agendera zanyaronse. Je tuma ni wiherera, ni wahungira mu kubaho kwayo, uzokwakira inkomezi zigushoboza kubandanya urugendo, bya bibazo bitahavuye ariko urengane nkaho umengo ntavyubona. Ugiye gusoma ijambo ry'Imana urabona neza ingene usomye akarorero, hari ibibazo tubamwo, ibigeragezo tubamwo, umuntu bikagira uburemere bwinshi kubera bivanye n'inkomezi z'umuntu canke mu kibanza c'ubusabane n'Imana atarimo. Usomye nk'itanguriro 2:15 Bibiri urabona ingene Imana ibwira Adamu ngo imushira mu itongo ngo aririme kandi arizigame. Kurima no kurizigama byari igikorwa gisaba inguvu, kumbure gishobora kuba kiruhisha, bisaba niyasho. Ariko kuri uwo murongo Bibiliya ntigere tubarira ko ibijanye n'iyasho no kuruha kwa Adamu. Ariko usomye chapitre ya 3 ku murongo wa 17 niho Imana ishitangura kuvuga Adamu aba yakoze icaha, agaca igatangura kumubarira ibijanye n'imivumo. Gukora icaha yari atandukanye na presence y'Imana, igaca imubarira ngo uzokwamubira icuya, uzojya urinze kubira icuya, urinze kuruha, ivu igize umuvumo. Batubariye yasho, batubwira kuruha. Muga muri chapitre ya 2 ntibigeze batubwira kuruha. Pourtant yarasanzwe ari karakora. Icambere muri chapitre ya 2
ntibatubwira ibijanye n'uburuhe kandi yari karakora kubera iki yari mu bwiza bw'Imana. Mu bwiza bw'Imana byamutuma nubwo ari karakora mu mubiri yoshobora kuruha, ariko mu buryo bw'indani mu mutima afise akaruhuko. Ariko muri chapitre ya 3 araruha kubera iki? Birahambaye. Aba yatandukanye n'ubwiza bw'Imana nibyo byatumye akora agaca akorera muri stress. Iyo rero utari muri presence yayo, iyo utari mu busabane nayo, urakora ukaguma mu muruho, mu bwoba bw'ejo, mbega bizogenda gute. Ariko iyo uriko urakora hari no busabane n'Imana, urabumbwa na bike ufise, ukumva Imana iguhagije, ugakorera mu karuhuko, ugakorera mu isabato, ariko karuhuko k'Imana itanga. Ugiye gusoma Matayo 11:28, Yesu aravuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje kuko irahwahutse. Ingata yiwe ni presence y'Imana, niyo yonyene presence y'Imana niyo ngata idutuma ibibazo twariko turacamwo, ibigeragezo twariko turacamwo tudashobora kubyumva. Umuntu yikoreye ikintu adashize ku ingata n'umuntu yikoreye ikintu yashize ku ingata ntibumva uburemere bumwe. Donc ibibazo biza kugira uburemere ku muntu iyo atangata y'ubucuti n'Imana, y'ubusabane, ya presence y'Imana afise, ariko aza kumva uburemere, aza kureka kumva uburemere igihe presence y'Imana ingata yiwe. Yesu acavuga nyene kuri uwo murongo wa 28 ngo mwikoreze ingata yanje munyigireko maze muronka akaruhuko k'imitima yanyu. Akaruhuko tuza kwaronka kuko hari ingata twashizeko, kuko hari ubusabane turimwo n'Imana. Rero guhungira muri presence y'Imana sindakubesha bizogutuma ugira anti mageragezwa, anti amakritike, anti ama offense, anti roje. No kuvuga ngo biguha kujya umuntu yambara ngo antibare bamurashe urusoro ntirushobore kumwica, niko nibigeragezo tugira nabyo muri presence y'Imana twambara igikingira kidukingira amajambo mabi bo tuvuga, abo duta, abo tuvuga nabi, abo twicira abantu, ibintu bitandukanye cyane. Niho hantu twakira uyo mutima. Nico gituma nagomba kukubwira kugira ube hejuru y'ibibazo, ikintu cyambere ukeneye no guhungira muri presence y'Imana, no guhungira mu busabane n'Imana, no guhungira apana bya bindi vya rimwe, oya guhungira ahantu. Ndakunda ikintu kimwe Bibiliya iri kiravuga, usomye nka Zaburi ya 91 rivuga ngo hahigwa ababa uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Bavuga ngo uwuba udemera suza rimwe nuwuba. Usomye na Zaburi ya 84 umurongo wa 4 avuga ngo hahigwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima. Hahigwa ababa, mu gifaransa bakoresha demeurer, mu Congereza to dwell. Donc hari itandukaniro hagati yo kuba ahantu no gutemberera ahantu. Iyo uba ahantu ufise uburenganzira bwo guhindura uko ushaka, decor, disposition, ngene ibintu bitunganije. Ariko iyo utemberera ahantu ubisanga uko nyene ntaco uhindurako. Rero nuba mu ngoro yiwe canke mu bwiza bwiwe ibintu birahinduka iruhande yiwe. Kubera iki? Hariho inkomezi zindi afise. Rero nico gituma ntubu umukristo gusa agomba kwinjira gusa mu rushengero canke ariko urondere cyane kudwebera muri presence y'Imana. Aho hantu uzoharonka inkomezi zigushoboze kwa mugendera hejuru y'ibibazo. Cyo gituma Yesu amaze kuva i Getsemani yaronse inkomezi zimushoboza kwihanganira abamuvuma, urugori rw'amahwa, ya misumari, kuba amenya. Yaronse inkomezi. Birigacu bivuga neza mu Baheburayo 12 umurongo wa 2, dutumbere Yesu wenyene kuko ari we nyanduruko y'ukwizera kwacu. Birigacu bivuga kubw'umunezero yashizwe imbere, cyo gituma yihanganiye umusaraba n'isoni zawo. Donc hari ikintu yahawe cyamushoboje kwihanganira bijya. Rero kugira ube hejuru y'ibibazo urakeneye izindi nkomezi ukura muri presence y'Imana. Yesu aguhezagire wowe uri kuranyumviriza, ndakwifuriza kudwebera muri presence y'Imana. Ntuzokwicuza. Yesu akugire neza.